nubwo tubona bwira tukaryama tugateka ku mugoroba tukaramutsa abagenzi kuri telefone zacu bakatugenderera, tukabona buca tukazindukira mu buzi, tukaja kudandaza, tukaja mu mashure, tukaja mu bikorwa n'imirimo ya misi yose, rimwe tukaja mu biruhuko tugasangira n'abavukanye, tugasangira n'abagenzi, tugatembera ahantu hatandukanye, tukishimisha mu buryo butandukanye, kwa Mungu tukaja gusenga nk'uko bisanzwe nk'umugenzo, mugabo siko bizokwama. Hari umunsi tuzovyuka canke hazogoroba twikebuke habaye ikintu kidasanzwe. Uwo munsi waravuzwe kuva kera, ukugaruka kwa Kristo. Mu vy'ukuri si umunsi uteye ubwoba, si n'umunsi ukwiye kudutera agahinda, kuko ni mariage yanje yatwe na Kristo. Iyo ni mariage twiteze, dukwiye kwitegana umunezero udasanzwe. Mugabo rero bizoba bigoye, azoba ari amarira, umunsi utoroshe na bukebuke ku bakoze ivyaha, ku bantu batamenye ukuntu bitaba urubanza, abantu impuzu zabo zitazoba zimesuye ico gihe. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abaroma igice c'8 haravuga ngo nuko none abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Nshuti yanje, hari amahirwe masa amwe gusa ashobora gutuma uwo munsi uzowucika ukazonezererwa mu bandi, aho bamwe bazokwikangurira kumaramara, wewe urafise amahirwe gushobora gukira, ni kwizera Kristo Yesu. Kumwizera bihagaze mu kumukunda no kumwumvira no gushima inzira ziwe zose aducishamo. Mu gitabo c'Itanguriro turabona no majambo avuga ngo mbega hari ikindi nifuza kuri mwebwe atari kunkunda no kunyumvira no kugendana nanje mu nzira zose. Nshuti yanje, nibaza kutaguye kuri no video kugiturumbuka canke kugihamana, nizigira yuko wumvisa no majambo avuga ngo nta rubanza ruzotsindowe muri Kristo Yesu. Mwarahezagiwe.